Ndabahaye ikaze abakunzi ba VTV Burundi nkuko byama turi mu kiganiro cy'abakundana. Uno musi twabatembereje mu isoko ya Kanyosha aho tugiye kuganira n'abene gihugu baho. Murabizi yuko gahunda yacu niyo kuja kuri tahaye kugira tuganire n'abatandukanye kugira ngo twigishanye tubandanye tugira imiryango myiza. Uno musi turaza kuganira ku kijanye n'imigenzo indero canke umuco abantu baba bagira mu rugo. Murabizi neza abantu bubakana bakuze umwe abafise uko yarezwe undi uko yarezwe iwabo usanga abafise na comportement zitandukanye bose ugasanga umwe afise comportement ziwundi izindi. None rero turaza kuganira n'abanyagihugu turabe mbega abantu bigenda gutse kugira ngo bashobore guhuza mu mico itandukanye mu ndero zitandukanye baba barahanye mu migenzi itandukanye baba barabayemwo kugira ngo turabe mbega iyo bishitse umwe tugasanga afise nka n'umuntu yakirira ibintu hejuru avugira hejuru uwundi ugasanga n'umuntu yitekereje abantu bose baza kumacingana gutse kugira ngo ibintu bigende canke bose hari abantu bahora mu kirere bigenda gutse kugira ngo mu rugo hame hariho umutekano atamishwano n'ibindi. Mugumane natwe rero kugira ngo tuze kugumana ikiganiro cacu. Muvyeyi umeze neza? Meze neza. Ego turiko turaganira turi mu kiganiro cingo n'imiryango aho tuganira n'abantu batandukanye. Wewe urubatse? Ego mendubatse. Ego turabizi yuko abantu mukubakana bubakana bakuze umwe wese bafise imico itandukanye indero yahawe itandukanye mu miryango ndetse na comportement ziba zitandukanye. Mu rugo iwawe urahuje imico yawe murahuza n'umushinga ntaye canke umwe wese afise ko abameze? Mu bisanzwe mwubakanye umwe wese abafise uko abameze ariko uko mugenda mubana umwe wese agerageza kumera uko uwundi ashaka. Ego kumera uko uwundi ashaka bisigura ko imico itabihuye usanga muva mu ntara zitandukanye bashobora kugerageza hariho nk'igihe muba mudahuje nk'ibintu muvuga akarorero ugasanga nk'imvugo y'umwe iteremutse uwundi. Nivyo rero mushobora kuza murahurizako bivanye n'ikintu ubona giteremutse uwundi mukaza ugacuza uragiheba kugira ngo muhuze na cane cane nko mu nyifato mutaba mwahawe co kimwe indero mutaba mwahawe co kimwe bivanye n'intara muvamo canke bivanye n'abavyeyi babaretse. Ego wavuze neza yuko usanga hari igihe umuntu imvugo muba mukoreshanya canke muba mudahuje umuco ugasanga umwe aravuze iki kigatirimusa ikindi uwundi. Turakunze kubona cyane mu ngo iyo bishitse hakaba nk'umishamirano turakunze kubona abagore cyane aribo bagira reaction bakaduga cyane gose. Iyo bishitse ugasanga ufise n'umugabo nawe avuga cyane biba byoroshe mu rugo byogenda gute kugira ngo mwese mushobore kugendera novuga ku murongo umwe mushobore kumvikana ibintu mutorera inyishu y'ibibazo mwamufise? Mu bisanzwe mu rugo mwese ntimushobora kuduza ishavu mwese ntimwokubaka bisaba ko habaho umwe ahebera uwundi na cane cane nk'umugabo ntiyovuga ngo n'umugore avuge bisaba ko naho aba ariko naho vyoba bishitse akaba twawe n'ishavu uramuhebera ukabanza ugatekana hama bimaze guhera ukagenda ukamubwira ati mushinga ntahajya ahantu birya bintu ntivyari kugenda kurya kuko ntiyo duza induru nawe ngo duze iyindi. Uri umufasoni warezwe urihangana kugira ngo ishavu ntiribandanye riduga kuko hariho abashinga ntahe baca banka ko bishurana n'abafasoni babo bica bisaba rero uri umufasoni uce bugufi. Uno musi turiko turaganira nawe hariho abafasoni benshi nkuko babivuze dukunze kumva ngo mu rugo iyo habaye akantu babigira ibintu birebire ugasanga nyene umugabo uwo musi n'ahataha ntamuvugisha ntagira iki bige vyo ntaco bishobora konona mu rugo. Mbega niyihe nzira nziza wowe ubona nk'umufasoni umuntu mu gihe iyo abantu umuntu yagushwaniye canke mutariko murumvikana kuri nabiriye niyihe nzira nziza umuntu yarakwiye gukora kugira ngo ntivyice nk'abafise nk'abana hariho n'igihe biba affect ugasanga nk'umwana akuze abona abo bavyeyi badahuza canke bafise ibibazo kanaka nawe ugasanga nivyo azobamo? Mu bisanzwe aho habamwo guheberanira nyene n'ivya bindi navuga habamwo guheberanira kugira ngo n'abana ntibabone ko muri abavyeyi mushwana. Rero uri umudame urahebera umushinga ntahe ntiyovuga nawe ngo uvuge rero bisaba kwihagana
nirihe jambo wobwira no munsi abariko baradukurikirana haba abashinga ntahe haba abo bapfasoni usanga mu rugo umwe ngo kubera ko je nakuriye mu ntari wacu kirazira yuko ndamutsa nk'umuntu dufata ubundi kubera ko nakuriye mu ntari wacu tuvugira hejuru tugira iki ugasanga ashitse mu rugo aguma agendera yamisho ariko wavuze ati bisaba kwigana nirihe jambo wahanura no munsi abariko baradukurikirana usanga mu ngo zabo badahuza kubera ko karakantu gatoyi kubera ko ingeso ufise canke indero ufise ugasanga bitumye n'umuntu asambura mu rugo impanuro notanga nko ku bapfasoni umupfasoni yo kwihangana akamenya kwihanganira ibibaye byose mu rugo kuko umushinga nawe arashobora gutwarwa n'ishavu rero uri umupfasoni ntibyoba byiza nawe uciye uja hejuru ugashira iju hejuru ahubwo byoba byiza ariko wihanganye kugira ngo mugende buke buke hanyuma ukamuhanura buke buke bitagiye hejuru bidaciye mu nshwana n'abashinga ntahe nabo nyene hari igihe uca usanga ati jewe mvuze nuko nyene cafata itegeko ugasanga babanje gushwana cyangwa ati cyangwa bita umugore amakofe n'ibindi aya n'abashinga ntahe nabo nyene ico nobavuga ko nuko nabo nyene bokumviriza abafasoni babo kugira ngo bigende neza kuko baca umugani mu kirundi ngo urugo ni babiri rero byose ntiyokwama afata ingingo byose aya ahubwo boja inama n'ingingo kugira ngo urugo rwabo rugende neza urakoze cyane namwe murakoze tubandanya tuganira n'abanyagihugu mwumvise ikiyago cacu no munsi mu byo bimeze neza yego meze neza uri kuradandaza urudandazwa rugenda neza yego ni buke buke muga turashima Imana yego uno munsi turiko turaganira ku kintu kijanye n'ingo n'imiryango nabibonye urubatse mu rugo abantu bubakana baba bafise imico itandukanye baba baronkejwe indero zitandukanye baba bafise nyene comportement usanga ziba zitandukanye cyane rwose bivanye naho umwe yakuriye imigenzo yakuriyemo n'ibindi mbega bigenda gute mu rugo iwawe umushinga ntahe wawe murahuje imico murahuje byose jewe uyu wanje turahuje kuko iyo umuntu afashe decision yo kuja kubaka ahitamo nyene uba wavyumva kumwe abona bazohuza ego imico yose murahuje na kantu nakamuvuga ati nakize namaze gushika mu rugo mbere sinari nzi ko bimeze gutya nkavyiga tumaze kubana urugo n'ishuri murigana wewe umwe ariga uwundi nawe akiga uwundi ukamenya ibyo akunda ukamenya n'ibyo yanka ukagira ico wibanga nawe akagira ico yibanga komsa kugira mwese muzuzanye mubeho neza ntuce usanga urugo rumeze neza ego mu urugo rugizwe n'ibintu byinshi turabizi yuko n'ivyama vyera ngo de hari igihe ushobora gushika hakabaho akantu nyene gatumye mudahuza hakaba imishamirano mu rugo ugasanga rimwe na rimwe nk'umupfasoni yagize ibishobisho byinshi akavugira nko hejuru akaduza nyene cyane agasumbya ijwi umugabo cyangwa umushinga ntahe kubera ko yagize ibibazo kanaka ugaca usanga arashitse akubita nk'umugore cyangwa akavuga yakankamye nyene ku buryo usanga hatabaye kumvikana neza mbega ku bwawe nk'umupfasoni bivanye n'ingene twavuze yuko abantu baba batandukanye ubona ari iyihe nzira nziza yari ikwiye kuba kugira ngo abantu iyo bari mu rugo malgré ibyo byose biba bije biteza novuga umutekano muke mu rugo bagume bari mu mutekano bashobore gutorera ibibazo inyishu yabo ku bisanzwe jico novuga urugo n'urw'abantu babiri hagiyemo umuntu wa gatatu biba nabi kuko muba mwasezeranye muri babiri ni hamwe ingorane ibaye mu rugo mwokwicara mugahuza imitima mukayaga muhuza kurya mwahuza muri fiançailles harabaho nta muntu agira mariage atagize fiançailles kurya mwahuza muri fiançailles icara hasi nimwicare musubire muvugane ibintu biraja ku rutonde hama iyindi mpanuro noha abantu si urugo iyo rumeze neza ni paradizo ni ukuri nagira nsabe abantu baba bubatse nabi bo nyene
urugo barusubiremo kurya byari bimeze kera, barusubireko rusubire rube nka rushasha. Kuko ugize intuzenye, ugize umubabaro mu rugo, je nibaza ko ari nk'umuriro wo ngaha ku isi, ariko iyi ntuzenye urugo rugenze neza ni paradizo. Je nibaza no mwijuru nca bibandanya uko. Uno munsi hashobora kuba hari udukurikira akavuga ati abo bapfasoni nimwivugire nimuzi je nk'umugore mfise nisema ati mfa kuba natanze rasiyo uwo munsi agahagarara hejuru mu kunyishura. Bese ko hari abagore bameze uko ati canke umugabo wamubaza ikintu kanaka ugasanga hakumwishura mu mutekano akabanza kumurya umutima. Nk'abo bantu baba bafise izo comportement zimeze gute? Canke uno munsi nimba hari umushinga ntari karatwumviriza afise nk'umugore ameze nk'uko canke afise nk'umugabo nawe ameze nk'uko twavuze, ubona ku bwawe bari bakwiye gutwarana gute malgré ubwo budasa bafise kugira ngo urugo rwabo rubandanye rukomeye? Jewe ikintu nibaza kandi ikintu nzi, kirazira umugore, twebwe twaremewe kubaha abagabo. Kubisanzwe umugabo umwubaha ukamwubahiriza nta kintu cobaye kibi. Mugabo hariho ukuntu usanga abagore tugomba kuja hejuru. Kubisanzwe tuba dukwiye guca bugufi, kuko umugabo n'umutwe w'urugo. Umugabo n'umutwe w'urugo tukamwubahiriza ubwo butware, kuko si twe twabumuhaye, aba yabuhawe n'Imana. Tukubaha rero ibyo Imana yabahaye. Hama umugore nawe umupfasoni bafise ingeso yo kuja hejuru. Kirazira, nta muntu aja hejuru y'umusumba. No kubuzi ugiye dufatire hagufi, kubuzi tureke mu rugo. Kubuzi ugiye hejuru y'umushefu wawe usanga vyabaye nabi gusumba, ugasanga bigeze kure. Menya yuko nahajya mu rugo hariho umushefu agutwara. Nimba ugiye kugira mariage muhira wari ufise abavyeyi, wari ufise umuntu wubaha, genda utwaye irya ndero, urugo ruragenda neza. Mu gihe bishitse kuri nk'abo bagabo nyene ugasanga afise uwo mugore, mbega ubona bari bakwiye kuganira nabo, kuvyakira nyene akabiba muri ubwo buzima, canke ni gute bo bitorera inyishu kugira ngo, kuko hari umuntu ushobora gusanga mu buzima bwiwe guhinduka bidakunda. Ni gute bari bakwiye kwitwara ntibame bari muri wa mutima wabo wamuvyimbye canke wamubabaye kubera ko ntaka, kandi ugasanga n'umutwaro utazokwikurako kubera ko n'umuntu mubana mu rugo. Niyihe nzira nziza abo bantu bari bakwiye kubana nayo kugira ngo babandanye bubaka urugo rwabo? Ni vya bindi nyene nagumye mvuga. Kirya gihe bagendana bakiri inkumi n'umusore, bararonka umwanya wo kuganira. Iyo aja hejuru muri kirya gihe, urya muhungu yari kumureka. Umugabo kirya gihe ko yashoboye kwitonda agaca bugufi, n'ubu naguma aciye bugufi. Ati abo bapfasoni rero basubire kwa kundi, hariho abiyorobeka. Hari abo nkora numva ngo biyorobeka kugira ngo ashike mu rugo, babe mu buzima ubwo bari basanzwe babayemo, ntibishire hejuru kubera ko ngo babaye abagore. Bon, birabaho. Mugabo warinze wemera kuja mu rugo ugashobora kwiyorobeka ico gihe, simvuze ngo nace yiyorobeka. Menya ko hariho wahinduye ubuzima, wahinduye eta, menya ko hariho ubundi buzima winjiyemo. Uko agomvye kugutwara, gendeza buhoro, ibintu bigende neza. Je nibaza nta muntu yovuga ngo reka niyoroke nshike mu rugo, kuko ushitseyo naho wiyorobetse biragusambukana. Kandi nta muntu aba agiye kubaka urugo avuga ati ngiye kubaka ejo nze nsambura. Abantu bose bivuga ati ngiye kubaka nze mba umugore atuje mu rugo, nze mba umugore mwiza, urugo rugenderwa iki. Umuntu wese aba yifuza vyiza. Kurya rero wifuza vyiza, urugo rw'iwawe rufate mu ntoki nk'umukenyezi. Nubwo vyogira gute, menya ko uri umukenyezi. Umukenyezi nyene urumva n'umuntu kenyera. Uko vyomera kose kenyera, bigende neza, ata muntu agucishamwo ijisho, hamwe n'urugo rwaba barutangako akarorero. Sinkuze mu rugo, ndiko ndakwiza imyaka 5 mu rugo, mfise abana 2, ariko ndumva nobwira abakenyezi nta kintu na kimwe kidashoboka iyo umukenyezi avuye hasi. Ivyo ndabizi kandi narabibonye. Iyo urugo nivyo umugabo n'umutwe w'urugo, ariko iyo umukenyezi avuye hasi akavuga ati okay, nimba urugo rwanje rwahungabanye ndarusengera, ati nimba ari iki cagenze nabi
reka ndagihindure umukenyezi agatora ingingo wenyene urugo rurasubira hasi bitarinze no kuja hejuru bitarinze kubwirana ibintu bikagenda ku rutonde. hashobora kuba hari abakenyezi bakora dukurikirana muri uno mwanya bakavuga ati jewe ibyo byose uvuze narabikoze narihanganye naracishije bugufi narakuresheje ingeso zose banyigishije mu rugo ariko umushinga nawe wanje yamari yarananiye gutunganya mu bisanzwe ugasanga yamari wa wundi akankama yamari wa wundi nk'uwo mukenyezi uno munsi reka mvuge ngo ababaye ku mutima kuko biba bibabaje nirihe jambo ry'ihumure uwo muha canke niye mpanuro uwo mutekerera kugira ngo ntazogere hahandi avuga ati ndarushe ntenomoke. Jewe ikintu numva abagabo bariko baranyumviriza ni kurya bafashe ingingo yo kubana n'umukobwa umwe n'ubu nibumvikane ubu bari mu rugo kandi burya abagabo ni gake bagoye ni ukuri ndi umugore reka ndabavugira abagabo ni gake bagoye umugore namenye ukungene abijengajenga mu rugo bihagaze ku mugore harya urugo iyo umugore abaye neza dufate nimba umugabo yagize ikosa agashika ukamuha keya ibi byose biragenda neza hari n'igihe wenyene ubwiwe nahabona afise amakosa araronga aravuga ati vrema ndicaye hasi ubu rero ndagiye ku rutonde ugasanga ibintu birasubiye ku buryo ku bisanzwe urugo ruhagaze ku mugore umugore ahagurutse urugo rugenda neza. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Ego tubandanya n'ikiganiro cyacu umushinga nawe umeze neza. Ni sawa. Udandazwa bigenda neza. Yego ndashima. Uno musi ko turaganira ku bijanye n'ingo n'imiryango urugo abantu bagubakana bafise imico itandukanye indero itandukanye n'ibindi muri rusange mbega wewe ku ruhande rw'iwawe mupfasoni wawe murahuje neza imico canke hari ivyo wize mubanze kubana? Turahuje neza cyane. Nta kintu na kimwe woba warabonye ushitse nko mu rugo mumaze kubana ukavuga ati uyu muntu se wa wundi nari narazanye ko yari reka ndabe mbanze ngende buhoro nige bino bintu? Oya je nasanze ari sawa vraiment. Ego hariho uno munsi abadukurikirana ushobora gusanga nk'umushinga naye canke umupfasoni bafise imico itandukanye gose ugasanga nk'akarorero nk'ubu ufise nk'umupfasoni kugira ngo akore nk'ikintu bisaba yuko urinda kumubwiriza ati he umesurira gasoksi cyangwa ugire gutya ugasanga umwe ntavyakiriye neza ariko waraba neza ugasanga wa muntu niko yakuze canke niko iwabo yarezwe. Mbega muri ico gihe iyo nk'umuntu ariko aradukurikirana afise nk'umuntu nk'uwo kubwa ubona byari bikwiye kugenda gute kugira ngo babandanye babana mu mahoro? Nk'ubu urumva bategereza kumvikana bakavugana bagahanurana kamubwira ati ico akunda n'ico abayanka nawe agategereza kwikosora akamwumviriza kuko baba bategereza kubaka urugo rumwe aba ari urwabo kuko hagiyeyo batumvikana mu rugo nta terambere rihaba mugabo iyo bumvikana haraba iterambere niyo mpamvu baba bategereza kubiganira ko vyose c'umwe abona kitagenda neza bakakivugana. Ubona wewe byoroshe mu rugo nk'ubu dufate umuntu ushobora kumuhindura kubera akora nk'ibintu udashaka kubera ko mwaganiriye ugashobora kumuhindura bakunda kuvuga mu kirundi ngo ingeso ntiva dufate ni nk'akageso yavanye muhiriwe ubona nk'ubu nk'umushinga nk'umufasoni arashobora guhindura nk'umugabo nk'akarorero nk'ubu ufise nk'umugabo yama atahaborewe iminsi yose umufasoni hari ikintu ashobora gukora uwo mugabo agaheba gutaha yaborewe? Harabo bikunda bigenda gute? Bigenda gute? Kumenya kugira ngo badukurikirane no munsi bafise ivyo bibazo barabe ingene botora inyishu mu butandukane bw'abantu baba badasa mu ngeso zitandukanye umuntu aba afise ingo zacu dushobore kuzikomeza. Bivana n'imyitwarire ya dufate ari nk'umugabo usanga bitoroshe kugira ngo umugore amuhindure mugabo n'abandi bikunda kuko aho benshi usanga barahinduwe n'abagore babo nivanye n'ingeso baba bafise mugabo abagore babo bakazibahinduramo dufate nk'ivyo c'ukuborerwa ugasanga umugabo yahevye ibintu vyo kuborerwa bivanye no kubera umugore ingene yavyitwayemwo agahindura umugabo ugasanga nk'ivyo vyo kuborerwa yabihevye cane n'ubundi bube gito aba afise ugasanga yabuhevye. Ni gute n'uwo mugore n'umisi nimba ari hari
abadukurikirana yo kwitwara kugira ngo uwo mugabo agire umugore ashobora guca aza aritondera wa mugabo akamworohereza twa tumwe tumwe abona ashaka akitaho urugo agaca aza arikosora n'utundi dukosa nawe yabona yahora abafise biratuma umugabo nawe agenda arahinduka akamwegera bakaganira akaza aramwereka utwo tuntu akaza aratumwereka mu kiyago mu mwanya muronkeye ikiyago bakabiganira biba bitoroshe kuko ngono munsi nimba ushaka guhindura umuntu birasaba yuko ubanza ukitondera ati mbega n'uyuhe mwanya mwiza wo kugira ngo nganirize uno muntu uwo mwanya wowe kuri karadukurikirana hari abafise ibyo bibazo n'uyuhe mwanya mwiza wobwira umuntu ijambo kugira ngo ashobore guhindura umva kenshi aho batashobora kumenya umwanya bashobora kuganira gace usanga agomba ko boganira wa mwanya aza yaborewe nta muhengeri ujya mwanya ataborewe ujya mwanya ubona atuje ata bintu by'ibibazo afise hama akamwegera bakaganira ntaca abona rero guca avuga ca cifuzo ciwe nawe amunegurako nico uca usanga rero yamuhinduye mu bwo buryo rero benshi bayoberwa aho babivugira ugasanga aza kumuhengera wa mwanya aborewe cyangwa yibereye ibindi bibazo kanaka gutyo kuko we abamuzi kuko baba abana arashobora kumenya ati uyu mwanya ndabona uko ameze neza akashobora kubonaho ati aka kanya ndabona uko noturaho ca kibazo nanje ndamunegura ko mbona gace usanga byahindutse byinshi bipfira mu kiyago kandi bigakirira mu kiyago nyene uno munsi uravuze ku ruhande rw'abifuza guhindura abantu batandukanye ariko hariho abantu benshi badukurikirana baremerewe na kino kibazo kubera ko buriya nimba hari ikintu ca mbere kigoye mu buzima nubwo yaba atari umugore wawe kubana n'umuntu mutumvikana mutagira ikiyago kimwe avugira ushobora gusanga nk'umuntu avugira hejuru ubundi ni umuntu asanzwe yiturije ugasanga bafise ingene ibintu badahuriyeko byinshi ugasanga bimubera intambamye kuri we nirihe jambo wobwira abo bantu bari muri ivyo bibazo uno musi gihumure canke niki inyigisho woba kugira ngo muri ubwo butandukane bwabo bafitanye bose bashobore kuja hamwe bahurize hamwe batahurana uko mu butandukane bwabo ingo zibandanye zimera neza zubakwa ntihabe gusamburana canke kubera ko ngo nakayanyishuye nabi canke namubwiye iki ntacumve mu mwanya utariho hajyaye yo mugiye gushinga urugo mutegerezwa mwese kuko muba mwahuye mukuze ikintu ca mbere mutangura mwese gutahurana umwe agatahura uwundi bifatiye kwico vuze ati kuvuga cane nico wafatiye ko hajya mu rugo n'ibintu vyinshi hajya ibintu bituma bisambura urugo biba vyinshi mugabo mwebwe nyene hagati yanyu babiri kurya Imana ivuga ati mucitse umwe mutegerezwa kuraba mukara ingene mwigana mugahuriza kuri bimwe nyamba umwe yavuga cane uwundi yavuga buhoro raba ingene mwigana kugira ngo mwese mutahurane mwakwakundi umwe wese uko avuga beya urya mugabo wanje avuga cane cyangwa arakaze anyaruka gukara raba ugitahure ko mbeya iyo akaze cane noca ngenda gute cyangwa iyo nakoze ikosiri no candavyifata mu gute icyo ni utangura kugenda murigana ko hama iyo mumaze kwigana ko mwese umwe akamenya uko arakara cyangwa uko ashavura cyangwa uko avuga bituma mwese mushobora kubahana numwico ego tugushimire cyane dusozera uno munsi ingo nyinshi zirasambuka kubera utwo tuntu twariko turavuga duto reka ndadufata ni duto kuko byose wabivuze bipfira mu kiyago uno munsi turiko turabona ingo nyinshi zisambuka
bimwe mu bituma izo ngo zisambuka ugasanga nuko kutumvikana nuko ko umuntu avuga uwundi agaca avugiriza nyene ntihabe kubahana mu rugo ntihabe kuvuga ati mbega iki kintu twokiganira gute mbega ibi bintu twobitwara gute nihe woha impanuro muri rusangi kubigeme n'abasore bariko baradukurikirana no musi bariko baraja kubaka hatabaho guhana canke kubahana hagati yabo kuko byose nibaza ko bipfira mu ntango yego nukuri uno munsi nk'abigeme n'imisore baba bakireshanya boyaga nica byose biguma bigaruka mu ca kiyago boyaga umwe wese akumva ati mbeye uyu muntu uko avuga imforo yiwe ndumva ko tuzokubakana ndumva ko tuzohuza tumaze gushikirana ibi apana kugenda biruka guko nyene ngo bace bashinga urugo batabanje kubanza kwigana kuganira nivyo bituma bikomeza ingo zabo bobanza kubiganira bakabiyaga bakarabana ingeso bakako bashoboye ingeso iyo umwe afise y'uwundi afise ko bashobora kubihurizako bakabona uko bazoshobora kubaka urugo rwabo rero bahanura yuko boshobora kuganira byose bipfira mu kiyago kandi bigakirira mu kiyago murakoze cyane yego namwe murakoze. Nuko rero ku bantu mwariko muradukurikirana mwumvise ikiganiro twakoze ko ari ikiganiro kidasanzwe cyane kuko ni bimwe mu bintu biba mu ngo kenshi. Buri muntu wese bafise imico itandukanye nkuko mwabyumvise, kenshi na kenshi bibera intambamye uyundi, ariko mwumvise ko ataba ari ikintu cotuma umuntu asambura ngo kubera ko nahuje na naka, kubera ko ujya afise imico inye n'ibindi. Mwumvise yuko ari ibintu bisanzwe ushobora kuganira bigatorerwa inyisho. Mwumvise abapfasoni cyane cyane ko ari akazi gahagaze kuri byose urugo, kandi ibyo sinabyumvanye umuntu umwe gusa, yaba abanyokuru bakuze, yaba mama wacu bama babivuze yuko umukenyezi iyo yivuza ko urugo rugenda neza bigenda neza malgré ibiba biriho byose. Rero ku bakenyezi muri ko muradukurikirana, nibaza ko ari akaryo keza kanyu ko kugira ngo murabe mufate ibintu mu minwe, dufate ibintu mu minwe kugira ngo ibintu bigende neza. Hama abariko baradukurikirana nabo bandi mwabyumvise, ukaba ufise umupfasoni wawe mudahuza, ukaba ufise umushinga nawe wawe mudahuza, ukaba ufise umukopine cyangwa umukope mudahuza, menya icyo ushaka mu buzima, hama umenye ngene ivyo bintu mushaka kubikavaringa kugira ngo muyage muhuza ibintu bigende neza. Ntimutsitazwe kubera ko ngo navuze aravuga, kandi byari byiza yuko mushobora kuganira ibintu bikagenda neza. Nuko rero ndabashimire, bibwirwa benshi bikumva bene byo, nibaze ko nawe wafise ico wakuyemo maze mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi. Murakoze.